Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose inshuti zakadasoka bakunzi ba TV Duniani Kote. Ni mu gihugu cy'u Burundi birumvikana na makuru tugarutsemo arebana n'umutekano politique la diplomatie bwana Karimba Aimable meze neza. Meze neza ndashima Imana Moses kandi ndasuza abakunzi bacu bo kuri TV Duniani Kote. Tugarukanye ikitwa updates, tugarukanye ikitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse no kuri TV Duniani Kote. Byongeye kuzamba ndetse kandi ibintu byongeye kumera cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Abaturage bati turahungira hehe, abaturage bati turabigenza gute. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'u Burundi uretse no ku ruhande rw'abaturage benshi bari kwikanga ibibazo byinshi bitandukanye birimo kudeta ishobora gukorerwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko hari n'ibindi byiza turi buze kugaruka Moses. Yes, ngira ngo ho bwana Karimba Aimable tugiye kuba tuyikomozo tubiva imuzi n'umuzingo mu minota mike cyane. Gusa amakuru adasanzwe anagaragaza ko Perezida w'u Burundi saa ku isaha ibye rwose bishobora kuza kumubaho bibi cyane, ntashobora no kwicwa. Bigendanye n'amakuru turimo turagenda twakira buri umuntu wagerageje kugutera kudeta no kukwica bayakwica agerageje kugufatisha. Yes, turaza kuba tuyikomozaho rero by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu mihanda za Gitega Bujumbura. Hari amakuru akomeje kugenda aturuka ku kibuga cy'indege byakomeye, turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa ingingo z'ingenzi, banza usuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Ndagusuza wowe unkurikira uri mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, kude chapeau. Ndagukunda cyane, niyo mpamvu magarukanye amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni mu gihe kandi nongera gusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, korine zitandukanye, korine Rushambiru, korine Munanira, mu bice byinshi bitandukanye, mu ntara za Makamba, Rumonge, mu mujyi wa Bujumbura, za Kibuye, za Cibitoki, kude chapeau rwose. Nimugire amahoro, impagarike n'ubugingo mu mutima wanyu nyamuneka. Ni mu gihe kandi nsuza abakunzi bacu badukurikira bari Uganda, hari abadukurikira bari Tanzania, hari abadukurikira bari mu bice byinshi bitandukanye byano mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, Repubulika Demokarasi ya Kongo bariyo, ni mu bice byinshi bitandukanye. Ariko nanone hanze ya Afrika y'Iburasirazuba ndagusuza wo nkurikira uri Malawi, ndagusuza wo nkurikira uri Mozambique, ndagusuza wo nkurikira uri South Africa. Hanze ya Afrika ndagusuza wo nkurikira uri ku mugane w'Uburayi, unkurikira uri mu Bwongereza, udukurikira uri mu Bufaransa, udukurikira uri mu Bubiligi, udukurikira uri mu Budage, ndetse kandi muri Australia bariyo benshi cyane. Ndagusuza wo nkurikira uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukankurikira uri New York, ukadukurikira uri muri Miami, mu bice byinshi bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Aziya ubwo kwikubitiro ni mu Bushinwa, ndetse kandi muri Oman, muri Qatar, wowe unkurikira uri mu byiciro byinshi ndetse kandi no mu byinshi bitandukanye. Nongeye kukwifuriza kumererwa neza, amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarika n'ubugingo bigumane namwe. Niyo mpamvu yes, ngira ngo bwana Karimba Aimable reka dukubite tubangura duhite twirukanka cyane kuko abakunzi bacu baba bakeneye guhita bumva amakuru agezweho aturuka mu gihugu cy'u Burundi dore yuko ibintu byamaze gukomera. Tugiye kugaruka ku kijyanye na kudeta irimo iranugwanugwa ndetse no gushaka kwica perezida w'igihugu cy'u Burundi, bikaba bikorwa n'abanyapolitike bagiye batandukanye bari kumwe nayo ku butegetsi cyangwa se babarizwa muri CNDD-FDD. Bamwe mu batamushaka bashaka kugira gute kumuhirika. Turaza kubikomozaho tubabwira uko bihagaze, ubwo biraza no kutwinjiza muri CNDD-FDD, tubapdating tubabwira uko situaso ihagaze muri CNDD-FDD. Bwana Karimba Aimable turaza kugaruka ku gitero gikomeye cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura muri iri joro ryakeye. Ni amakuru atugezeho, turavuga tuti ntago inkuru turi buyicarane. Benshi bati ni mama 23, abandi bati ni Rwegitabara, imitima iri bari kwitsa ari benshi. Turaza kubabwira ukuri kwibi, turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapdatinga, turaza kubabwira iby'amabariyeri agera ku 8 ari hano mu ntara Cibitoki ndetse n'impamvu yayo. Turaza kubabwira ku mibare myinshi y'abasirikare by'umwihariko bongeye kwisukanura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko turaza kubabwira ku makuru ari maturuka mu kigo cya gisirikare cyahitwa za Kibira, hari gutorezwa FDL zitagira ingano. Turaza kuba tuyikomozaho tubiva umuzi n'abazabukeranyana. Urakoze cyane. Turaza kuba tuyikomozaho tubiva umuzi n'umuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye aribana n'umutekano politique na diplomatie. Uzina kunyemera tugaruke ku witwa General de Prime Nyongabo
ko amakuru yemeza ko amaze gufungwa cyangwa se amaze gutabwa muri yombi ku bijyanye n'ibyo akomeje kugenda akekwaho, ariko bikaba bitari byakomfurimwa 100%, ahubwo bikavugwa ko ashobora kuba acungishijwe ijisho, ariko ntaho biba bitandukanye no gufungwa. Turaza kugaruka ku bijyanye n'uwitwa generali aba bagabo barimo ba General Celestin, abayitwa abagabo barimo ba Reverien Ndikuriyo n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nawe ari kuvugwa byinshi. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable urabizi ntago tujya dutinda, ahubwo reka duhite dukomoza ku nkuru zikomeye muzi guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Abayobozi bamwe mu bayoborana n'uwitwa Neva nabaruzwa muri CNDD-FDD kuba bashaka guhitana umukuru w'igihugu cy'u Burundi, kuba bashaka gutera kudeta iki gihugu cy'u Burundi, hari ahantu bihuriye no kuba iki gihugu gifite amatora mu gihe cya vuba. Nukuvuga ngo Perezida Evariste Ndayishimiye mbere yuko amatora mu mwaka 2027 aba, navuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya ari mu bibazo bimukomereye cyane. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya ibibazo arimo bikomeye cyane, ari kwibaza ati se mu ishyaka rya CNDD-FDD ndizera ndareka nde, dore yuko binavuga yuko ngira ngo mu ntangiriro z'uko kwezi ngo hari izindi mpinduka yarafite gukora ku ruhande rw'ishyaka rye rya CNDD-FDD nyuma yo kugenda akeka cyangwa se nyuma yo kugenda abona yuko hashobora kuba haba kudeta itunguranye. Hari izindi mpinduka yashaka gukora, ariko izi mpinduka bikavuga yuko mu kuzikora harimo ukwikeka cyangwa se hagaragaramo impamvu nyinshi cyane ziri gutuma izi mpinduka atazikora. Avuga ati se niba bamaze iminsi babona ishyaka rya CNDD-FDD amaze igihe kitangana n'amezi agera kuri 6 cyangwa 7 hari impinduka nkoze kizabayobozi bashyashya, ndetse kandi nkashyirwa no mu majwi bavuga yuko abona kize hari abafamiliye banjye cyangwa se ari inshuti zanjye za hafi za zindi zakadasoka, biraza kuvugwa gute mu gihe abo banyamuryango cyangwa izo nshuti nashyizeho nazo hari impinduka nkoze, cyangwa se biraza kuvuga gute hari abo ntaye muri yombi? Biragaragara yuko rero Moses cyane kuba ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya rigoberewe, kuko niba Perezida Evariste Ndayishimiye ngewe niwe nita umuyobozi mukuru w'iri shyaka rya CNDD-FDD, kuko aramutse aguye cyangwa se aramutse ahuye n'ikibazo akaba yakorerwa kudeta, kugira ngo ishyaka rya CNDD-FDD niryo ryaguma ku butegetsi. Nubwo mu gihugu cy'u Burundi ngiye ntajya no kurondora n'andi mashyaka ariyo, ariko ngiye ndibanda cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Biragaragara yuko political system iri gukoreshwa na Perezida Evariste Ndayishimiye cyane ya divide and rule cyangwa se gucamo ibice abaturage, ni politiki ubona yuko ikomeje kugenda ishyira haga abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Rero bikagaragara yuko benshi mu bafite confidence nyinshi cyane bavuga bati twebwe turakuraho Evariste Ndayishimiye, nuko bazi neza yuko aramutse avuyeho abaturage benshi bamushyigikira. Rero bijya aramutse avuyeho bashyigikira uwukuyeho Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse kandi hakaza kuba ko ishyaka rya CNDD-FDD atari ryo ryaguma ku butegetsi. Biragaragara yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya ikibazo afite nuko uruhande rwa gisirikare akomeje gukeka yuko narwo ubwarwo rutamushyigikiye. Iki nicyo kibazo uri kubona, kandi ibi byose birajyana nuko ikitwa bamwe mu banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi cyane cyane n'ababajwe mu ishyaka rya CNDD-FDD, abatazwe mu ishyaka rya CNDD-FDD batifuza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aguma ku butegetsi, cyane n'ubundi bijyana nuko batifuza ko mu mwaka wa 2027 azatorwa, dore yuko abenshi bino banavuga bati ibisubizo byava mu matora yo mu mwaka wa 2027 turabizi n'ubundi ni Perezida Evariste Ndayishimiye uzatsinda. Yes, birumvikana ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi binatangazwa na makuru menshi aribana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda agerwaho. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable ni byinshi cyane tugiye kuvuga bwakira bugatsa, ahubwo ndabona hari amakuru menshi yakomeje kugenda ngeraho. Hari umuvandimwe uri kuvuga uti tumwakire kabisa kugira ngo nawe bigire ibyatugezaho. Urumva ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa. Ariko mbere kugira ngo tuve munota umwe gusa twanakira n'umuvandimwe tubwira kugeza amadinga ya Bujumbura igitero kiri kuvugwa i Burundi, masasu yavuze bimeze bite mu munota umwe duhita tunasoza. Bujumbura igitero kiri gukekwa cyangwa se umutekano muke yawo uri kuba mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ari bakomeje kugira uruhare mu dutero shuma turi kugaragara hano za Cibitoke, udutero shuma turi kugaragara hano za Kibuye, mu duce twinshi dutandukanye cyo mu gihugu cy'u Burundi. Bikanavuga yuko kandi imikoranire hagati ya FDLR n'igisirikare cy'u Burundi, cyane bamwe mu basirikare bari muri FDNB bakomeje kugaragaza yuko batishimiye ibi
bikorwa bya Perezida Evariste Ndayishimiye mu gushyigikira FDLR, dore yuko abenshi muri bo bavuga yuko izi nyungu za FDLR abanyaburayi bari guhereza Perezida Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo zijya mu nda zabo ndetse no mu miryango yabo, bikavuga yuko rero iyo mpamvu izo za Red Tabara bari gukeka yuko zinjiye ni rwo rusaku rw'amasasu uri kumva Moses. Yes, reka twakira umuvandimwe. Kuri uno mugoroba ndagomba gusobanura ibintu bibiri. Icya mbere ni intambara ishobora guhuza igisirikare cy'u Burundi kiri inyuma y'uyu mugabo yavuye muri Amerika w'umunyamurenge yitwa Munigantama hariya mu bice bya Mikenke, bifuza ko bokwigarurira kandi ikibuga cy'indege cyo mu Minembwe. Kuba rero ingabo z'u Burundi zongeye kuhagota zigahana agasopo twigwaneho, iyo ni po ya mbere nagomba kuvugaho. Ariko ikindi cya kabiri nagomba kuvuga ku biganiro bishobora kuba hagati ya Ndayishimiye n'u Rwanda bigizwemwo uruhara n'Ubufaransa nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyifuje, nk'uko ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biravuga. Pwegira gatatu ndaza kuvuga ku bikorwa M23 FC twigwaneho bashobora gukomeza gukora bagamije kwagura ibice no kugondoza guverinoma ya Kinshasa kwemera ibiganiro, kubisinya no kubishira mu bikorwa. Duhereye rero kuri umurongo wa mbere, intambara cyane cyane irimwo abanyamurenge, hanyuma abantu benshi bagatangazwa no kubona Burundi bubifitemwo ishaka ryinshi ry'uko bokontora kiriya gice ca Minembwe na biriya bindi bice byose, cane cane Uvira, biriya bice byose umupaka w'u Burundi uhana na Kongo, cane cane muri Sud Kivu. Igitekerezo ca mbere ca Ndayishimiye nuko wewe kenshi mu bikorwa akora agenda yigereranya n'u Rwanda, akavuga ati rero ko u Rwanda rushigikiye AFC M23 bakaba bakontorora Nord Kivu. Ndagira ngo hari ibitekerezo bya Ndayishimiye byo kuvuga ati rero ko u Rwanda kontorora Nord Kivu, reka nanje mbe nogerageza uburyo no kontorora Sud Kivu. Ibyo ni ibitekerezo bya mbere ntushobora kuvuga biri mu mutwe wa Ndayishimiye, ariko na cane cane bya bitekerezo byiwe yangenga bitekerezo y'ihonyabwoko, ibintu by'urwanko rw'amoko, bavuga bati abanyamurenge muri Sud Kivu biroroshe uko bakwifatanya n'abatutsi bo mu Burundi, noneho bagashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe bwa Ndayishimiye. Rero ibyo biri mu bintu bituma Ndayishimiye agira umwete udasanzwe wo kurwana kuri Sud Kivu. Icya kabiri ni uko n'abanyamurenge nabo uko bitwara muri ino ntambara, amaherezo birashobora kuzobazanira ingorane nyinshi bikabashira mu kaga. Ni nacyo nagomba kugira ngo ndabakebure uku kwigabanya kw'abanyamurenge. Murabona aba ba Munigantama ndetse buriya n'impunzi nyinshi z'abanyamurenge ziri Burundi bari nyuma y'Umunigantama, kandi hariho n'abandi bantu bari mu bihugu bya Amerika, Nairobi no mu bindi bice by'isi, abarya bita Kagara bashigikiye Umunigantama, kandi Umunigantama nawe ahetswe n'u Burundi. Urumva rero bice bituma rakoze abanyamurenge bagwanira itumvikana neza, mu gihe usanga bariko baragwana hagati yabo, nubwo baba bafite
ibindi bihugu byigombera inyungu muri Kongo bishobora kuja ku ruhande rumwe kuri twigwaneho canke rukaja ku ruhande rw'akagara. Iki kibazo rero byakabaye byiza ko abanyamurenge babyicarira bakabiha umurongo mwiza utomoye, sino ndabona ko bishobora kuba ikidobya mu mutekano w'aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu gihe ubwabo hagati yabo bagwana. Kandi ikindi ca kabiri mbona naco nyene gishobora kuzana ibibazo ni ukuntu burya abanyamurenge batashimye kwinjira muri AFC M23. Nivyo hariho abanyamurenge bari muri AFC M23 ariko ukabona yuko hariho igice c'abanyamurenge bari muri twigwaneho bashinze icama cabo batemeye kumbure kuba munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23, ngira ngo nibo bashinze kiya camwa cabo citwa MRN, sinibuka izina ryayo, ariko twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23, nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC, ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bari abatwigwaneho bafite umuyobozi wabo ngirobye yitwa Sematama. Rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamurenge bwankwa, burondegwa, buhigwa kubera uburyo bonyene bari organize, bishobora kuzotuma ubu buryo politiki batari ini badashize hamwe ngo bagwanira koze yabo bayumvikanishe neza, bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aho rero abanyamurenge boreba cane cane. Narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamurenge boba baja kugira training muri M23, ahubwo akabona yuko nyine abanyamurenge ubwabo bagenda kugirira training muri biriya bice bya Minembwe. Ntabwo ari bibi, ariko kuba bokuraho ico gihome, ako kantu katameze neza hagati ya M23 na twigwaneho, bakagira igisirikare kimwe gifite komande mimwe, kuko sinzi yuko twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya mayimayi, mu gihe bashobora kuyitera, kandi ubona neza yuko ryatwigwaneho itari bien integre muri AFC M23, kuko tubona AFC M23 yo imaze kugira imbaraga. Ikindi ca kabiri mbonamwo kidatomoye ni ukuntu bamwe mu banyamurenge batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi bakabivuga, ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda. Ibyo navyo nyene n'akantu k'akadovya kari muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamurenge. Mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza, yenda bamwe bakabatererana, ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene. Ibyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi, bagira ibigwanishwa byinshi, bagira imbaraga zidasanzwe, ubwirinzi, ingamba z'ubwirinzi, ibikoresho bitari bimwe, kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi, ikazitsinda, ikagwanya na iriya migwi yose y'abamayimayi za FDLR, kuko abanyamurenge buriya mu Minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira
iya bice bya Baraka bya Karemi n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema, ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora, kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya. Rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho, cyane cyane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, AFCM 23, kuko ibyo niyo migwi izo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamurenge. Ikindi naco nimba aho biganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara, bakaraba ukuntu bashira hamwe, kuko ico bahuriye ko ntabwo bagomba gutangura kugwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa, canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFCM 23 mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa. Kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi cya kabiri no kumenya yuko burya mu banyamurenge harimwo abantu bava Burundi, bava mu misozi y'u Burundi aho bita mu Mugamba za Jenda, bagiyeyo kera nyine imipaka itaracirwa. Kubwiye mu mirara y'abanyamurenge uzosangamwo harimwo imirara y'abarundi. Rero ibyo byose birashobora gutera ubwoba Nkurunziza yuko abo bantu bashobora kwifatikanya yenda n'abatutsi bo mu Burundi bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD, kuko cyane cyane ndiko navuga abantu bitwaza iby'amoko. Burya CNDD-FDD urwanko yanka u Rwanda nuko yiyumvira yuko mu Burundi hashobora gushingwa kandi leta ihurikiyemwo abatutsi benshi nk'uko byahoze kera, kandi harimwo abarundi bavyifuza babigomba yuko kumbure kuriya abatutsi bari domina mu ntwaro zabaye kuva kuri independence bokongera bagashikira ubutegetsi. Ibyo rero biratera ubwoba abantu muri CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu mugwi abo nyene biyitira abahutu bo mu Burundi. Ico gituma burya tuvuga ngo intambara yo muri aka karere iri complexe, ariko kandi dukunda gutanga ibitekerezo ko izo politike ideology zijanye n'ivy'amoko n'ubwoko bwoganza ubundi bwotegeka ubundi, ibyo bitekerezo bikwiye kugwanywa rwose bikarandurwa. Abarundi bakumva ko ari abarundi, abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda, abakongo bakumva ko ari abakongo bose. Ibyo bintu by'amoko bikarandurwa, kuko n'ibintu ataco bimaze, bituma ibihugu bikomeza kuba mu ntambara zitagira akamaro. Kuko ngo nkunda kubivuga burya ibyo tukwiye kugwanira nibijanye n'inyungu z'abaturage bose, vyankenerwa abantu bose bo mu moko yose mu ndimi zose baba bahuriye ko baba bifuza buri munsi, arivyo tuba twifuza kuri programme canke agenda z'imigambwe ibihiganirwa ubutegetsi. Kuko iyo hateye inzara ntifata ubwoko bumwe, iyo hateye ingwara ntifata ubwoko bumwe, iyo habuze amashure akabura umutekano amoko yose arahungabana kandi akabura. Ico gituma dukwiye guhurikira cyane cyane mu bintu biduhuza kurusha ibintu bitagira umumaro bidutandukanye. Rero ico nico nagomba kuvuga ku kibazo twigwaneho ishobora kugira. Nico gituma ndetse buriya leta y'u Burundi FARDC n'iriya migwi yose yumvira yuko kumbure twigwaneho yaba ifite intege nke, kubera ubwa mbere kwigaburamwo kabiri n'ukuntu itari integre ya 100% kumbure ngo ibe yarengiye mu mutaka no mu gisirikare ca M23. Ivyo rero ni ikintu ubona yuko gishobora guhungabanya umutekano wo mu Minembwe na biriya bice bibamwo abanyamurenge,
noneho bigasaba yuko ahantu cyane cyane abo muri twirwaneho habera amaso bagakomeza ubumwe n'imigwi yose yifuza yuko ishigikiye revolisiyo, yifuza yuko muri Kongo ubutegetsi bwohinduka. kandi ikindi rega namye numva Colonel Kakufe avuga yababaye avuga ati kubera iki baraduhura iki baratuziza iki. Regaye mu gihe bemeye gufata ibigwanishwa bakemera gufata inkoho bakavuga ko bifuza gukura ubutegetsi bwa leta ya Kongo, kandi Uburundi nabwo bukaba ari nk'umukozi wa leta ya Kongo, rero ntibotangazwa nuko ibyo bitero canke urwango rushobora kuba bako. Nico gituma ndabakibona ndababwira yuko bakwiye kongera inguvu no guhangana nabo banse baba hanze, nta mbabazi babafitiye, nta kigongwe babafitiye n'amakungu. Erega buriya nubwo batakira amakungu y'amajenoside yamye aba mu bihugu bitari bimwe kandi amakungu ahari, ubanza wogira ngo ayo makungu hari ibyo bungukiramo muri izo ntambara zihitana abantu benshi. Nico gituma ubona ahubwo kenshi badahaguruka ngo bagwanye ibyo bikuba bigwanya ku munwa, ariko bakaza kuvuga amajambo abantu bamaze guhona. Rero ba muri twiganeho nta muntu azoza kubagwanirira, nta muntu azobaha iteka, nibo bazihiteka nyene mu gufata ibice byose biriya bibabangamiye kuva Uvira uriya mupaka wose watanganyika kugera za Karemi bakahakontorora. Bitabaye ivyo bazokwama mu ntambara no mu kubura. Nico gituma nariko ndabakebura muri ubwo buryo. Hanyuma ngarutse ku biganiro Ndayishimiye asaba, erega u Rwanda nimba rugomba kuganira na Ndayishimiye, narigeze kubivuga muri kiganiro kimwe, ndavuga ati rega burya Ndayishimiye na FDLR canke ziriya za P5 ntaho bataniye. Burya rero n'u Rwanda kwemera kuganira na Ndayishimiye nico kimwe no kwemera kuganira n'iriya migwi ya P5, kuko ndazi Ndayishimiye naza kubera bariya bose bari muri P5 za FDLR zande ari wabahetse mu mugongo, nta bindi vyifuzo azozana ku meza bo kwicarana hamwe na leta y'u Rwanda. Azozana ivyo vyifuzo nyene bya P5 bya FDLR n'abariya bose bafite ibitekerezo by'ihunyabwo. Sinzi rero ivyo biganiro ico byoshikaho naho byoja, mu gihe narirya u Rwanda kuganira na FDLR ari umurongo utukura. Rero niyumvira ko ari icifuzo kimwe mu bihugu cane cane Abafaransa kuva kera bari bafite ibitekerezo. Murazi ko aribo bamye bashikira izo za FDLR, bamye bafite uko basunika mu nama za UN bifuza yuko u Rwanda ngo kwemera kwicarana n'iriya migwi ya FDLR, imigwi ya P5. Ivyo rero nimba Ndayishimiye yahisemwo Ubufaransa nuko azi uko Ubufaransa bwahetse abo bagenosidere, bukaba bukibahishije, bukaba bukibagwanirira, bukaba bukibashiki cane cane nk'Ububirigi. Murabona ko bwarenze buza ku rubuga mu Burundi, mu bice bitarimwe byo muri Kongo gushigikira izo ngabo za FDLR. Rero ibyo bitekerezo bishobora kuva mu Bubirigi, mu Bufaransa. Noneho Ndayishimiye akaba nk'umuntu aserukiye iyo migwi yose y'abagenosidere yahawe icicaro mu ntuze mu Burundi. Na ivyo kuvuga ngo yotera u Rwanda aciye mu Kirundo, nibaza ko babigerageje, kuko ziriya ngabo za FRN cagiye zitera zari zivuye mu Burundi kandi birumvikana ko zari zishigikiwe n'u Burundi. Rero ivyo kurasa i Kigali bo barabigerageje. Sinzi akantu gashasha Ndayishimiye we afite yiyumvira yuko kamushoboza kuba
yofata canke agatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero ivyo biganiro sinzi ko vyoshoboka vyonakunda na kare n'ibindi biganiro murazi ko vyanse vyari n'ivyo guhanahana abarundi barya ba Godefroid niyo bari bakubise kudeta bagerageje kubita kudeta i Burundi mu gihe Ndayishimiye bamubaje ati none nawe zana abajenosidere bose bakozeho nyabwoko mu Rwanda umenga bamukoze mu gisebe ntiyumve yuko ibyo nabyo akwiye kubibazwa. Rero niyumvira yuko simbizi ibyo biganiro iyo byabija niyo biva mu gihe buriya rega Tshisekedi na Ndayishimiye ugira baravukana ni ibintu byo gusamaza by'uburyarya, ariko niyumvira yuko ibiganiro atacu bishobora gushika kwa ahubwo abafite ubushobozi babangamiwe n'intwaro ya Bujumbura bazokemura ico kibazo hanyuma ico kibazo kirengane habeho ubutegetsi Burundi bushobora kuba bwumvikana n'u Rwanda na AFC M23 twigwaneho n'ibindi bihugu byose kugira ngo akarere gashobore kuba mu mahoro. Nivyo rero nagomba gusa no kwegeranya hanyuma ndangiriza kuri iki kibazo ca burya ntabwo AFC M23 twigwana bagomba guhagarika intambara mu gihe batarakontorora Nord Kivu na Sud Kivu, kuko harimwo abaturage babangamiwe n'ibitekerezo vya genocide. Ibyo bitekerezo bikaba bikorera muri zo ntara zibiri. Niyumvira rero mu gihe bobanza bakagombora Sud Kivu yose kugera hariya za Karemi, Nord Kivu yose za